Haleluya. Turekaza baje mu nyuma tumaze kwakirana, none tugeze mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Turekaze umubwiriza. Ndabaramukije cyane mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Dusangire aya majambo y'Imana. Turi ku masezerano avuga gukoresha umwanya muto ubaho. Ndababwira n'ahandi dusoma turavyegeranya. Igitabo ca mbere c'ivyo ku ngoma canke c'ingoma 22 umurongo ugira 5. Dusome. Dawidi aravuga ati umwana wanje Salomo aracari muto ntarakura, kandi ingoro igiye kubakirwa Uhoraho ikwiye kuba nziza y'agahore, ikavugangwa ikaba rurangiranwa mu bihugu vyose. Nico gituma nkwiye kwitegura ivyayo. Nuko Dawidi yitegura vyinshi cane ataratanga, maze ahamagara umuhungu we Salomo amubarira kuzokubakira ingoro Uhoraho Imana y'Abisirayeli. Aramubarira ati mwana wanje, nari mbisanganywe mu mutima kuzokubakira ingoro izina ry'Uhoraho Imana yanje. Ariko ijambo ry'Uhoraho rinzako riti wavishije amaraso menshi, kandi warwanye intambara zihambaye. Riti none ntuzokubakira ingoro izina ryanje, kuko wavishije amaraso menshi ku isi imbere yanje. Riti raba, uzovyara umwana w'umuhungu, azoba umunyamahoro. Riti kandi nzomuha kuba impore hagati y'abansi biwe bose bamukikije, kuko izina ryiwe azokwitwa Salomo. Riti kandi nzoha ubwisirayeli amahoro n'umutekano ku ngoma yiwe. Riti niwe azokubakira izina ryanje ingoro. Riti kandi azoba umwana wanje, nanje nzoba se. Riti kandi nzohamangira intebe yiwe mu bwisirayeli ibihe byose. None rero mwana wanje, Uhoraho abane nawe, aguhe kugira ikiganza ciza, wubake ingoro y'Uhoraho Imana yawe nk'uko yabikuvuzeko. Ibice 28 vy'iki gitabo dusomaho 30 gusa. Dusoma umurongo wa 2 kugera kuri 3 n'umurongo wa 6. Maze umwami Dawidi arahaguruka aravuga ati nimuntege amatwi bagenzi banje kandi bantu banje. Nari mbisanganywe mu mutima kuzokubakira isanduku y'isezerano ry'Uhoraho ingoro y'uburuhukiro, ngo izibere Imana yacu indava yahishira ibirenge, kandi nari niteguye kubaka. Ariko Imana irambarira iti si wewe,
uzokubakira izina ryanje ingoro, iti kuko uri umunyentambara wagiye uvisha amaraso. Murongo wa 6 yarambariye ati Salomo umuhungu wawe niwe azonyubakira ingoro n'urugo rwanje, ati kuko namutoranije ngo abe umwana wanje nanje mbese. Hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice ca 12 murongo wa 26. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice ca 2 ca 12 murongo wa 26 handitse ngo nihagira uwunkorera nankurikire, kandi aho nzoba ndi umukozi wanje niho azoba. Nihagira uwunkorera data azomuha icubahiro. Tugaruke hajya muri Luka duce dusozera. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice c'indwi gice c'indwi duhereho. Kandi ahereje ayo majambo yiwe yose mu matwi y'abantu aja i Kaperinaumu. Hari umugabisha w'abasodijana, umushumba w'uwakunda cane yari arwaye ari ku mfiro. Yumvise inkuru ya Yesu, amutuma ko abashingantahe b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umushumba wiwe. Nabo bashitse aho Yesu ari baramwinginga cane, bati birabereye kumugirira utyo, kuko akunda ubwoko bwacu n'isinagogi yacu niwe ayitwubakiye. Yesu ajana nabo, atakiri kure y'inzu wa mugabisha mutuma kw'inshuti ziwe ati mugenzi, nturinde kwigora, kuko bitambereye ko winjira mu nzu yanje. Nico catumye niyumvira ko bitambereye ko noza aho uri, ariko vuga ijambo gusa uwo muhungu arakira. Kuko nanje ndi umuntu agendera munsi y'abanganza, mfise abasoda ntwara. Iyo mbari umwe ntigenda aragenda, n'uwundi nti ngwino akaza. Nabarira umushumba wanje ntikora iki akagikora. Yesu yumvise ivyo aramutangarira, ahindukira ishengero rimukurikiye ati ndababwire, sinari bwabona ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli. Abatumwe basubiye mu nzu basanga wa mushumba akomeye. Yesu ashimwe. N'aya majambo y'Imana dusomye atari make, twahere mu isezerano rya kera tugiye gusozerera mu isezerano rishasha. Babiririmbye abatari bake muri mwebwe. Ikibazo niki kivuga ngo ninde ashobora gukorera Imana? Ninde? Inyishu iri muri aya majambo twasomye, kandi nirakorari yatanguye y'abakenyezi baririmbye. N'umuntu yatoranijwe nayo, n'umuntu Imana yemera. Nta magogo rero angana no kw'Imana ikwemera nawe ntiwiyemere, ceka kwemera nawe ntuyemerere. Ishobora kunakwemera nawe ntubimenye. Yesu adutabare. Erega Imana irashaka guhamagara iti ngo ndaguha umugisha, kuko atavyuzi ugaca wiruka ugahunga ntavyo wamenye. Nico gituma inyigisho zikenewe. Inyigisho zamaze ikenewe. Aya majambo twasomye igitabo c'isezerano rya kera yavuze hagati cyane cyane y'abantu babiri, umuhungu na se, Dawidi n'umuhungu we Salomo. Aho tutasomye muri ibice nyine twasomye, mushishikaye muzovyibonera. Yatevye arabwira aba bantu bari kuma bashinga nati bene wacu kandi bantu banje, murazi narisanganywe abahungu benshi. Yavuze uko nyene, narisanganywe abahungu benshi, ariko muri bo
umuntu Imana yatoranije, umuntu Imana yemera, umuntu Imana yavuze ngo azoyibera umwana nayo imubere se. Haleluya. Mu yindi mvugo Salomo nasanze umengo yo kwitwa mwene Mana, mwene uhoraho. Nubwo ari mwene Dawidi, aba bandi bavukana ntibari batoranywe ko Salomo yatoranijwe. Mubisomye mu gitabo ca kabiri ca Samweli mu gice ca 12 mu mirongo sinaje ko 34 musomye mwobibona igihe Dawidi yaja mu ntege nke. Inyuma y'intege nke, inyuma yo guheza kubura wa muhungu yava mu byaha, Imana yaragarusiramuha amasezerano. Niho mubona abibwira uwo mwana wiwe aterega n'izina witwa sije nari kwisi, ni Imana yari kwise yavuze ngo ku ngoma yawe wowe ubwa mbere ni wavuka uzokwitwa Salomo, nze ndakwite Salomo. Kandi umwana abonetse niko Dawidi yavuze. Mugabo Imana isubirayo ibwira Natani iti subirayo umubwira uti genda umunyitire Dawidi yamwise Salomo niko navuze, mugo nawe subirayo umubwira uti amwise Yedidiya, isigura ngo ukunzwe n'uhoraho. Namukunze uretse ko azoba umunyamahoro, ko Salomo risigura ngo amahoro. Samwita amahoro nkuko yabwiwe n'Imana. Imana iragaruka ituma Natani genda umumbaririre uti amwise Yedidiya kuko namukunze, akunzwe n'uhoraho. Namye niga muri kino gihe kigoye, hari umuntu agera mu bigero myaka 10-15 agaca avuga ngo izina banyise ni ribi, reka ndondera akazina karyoshe. Umuntu akagwanira kwiyita izina hakurindira izina yo kwitwa n'Imana. Ndakwifurije kwitwa izina n'Imana. Haleluya. Kwitwa izina n'Imana irariteramira, irariburanira. Mu myaka 40 Salomo yaganje, nta ntambara yigeze iba mu gihugu cya Isirayeli. Habaye imyaka y'iterambere, imyaka yo kuronka amahera mva makungu barayamuzanira. Abantu baje kuraba abandi bami, baje kuraba ibyinto byo kwa Salomo. Mu myaka 40 yatwaye Salomo ntiyigeze abona intambara nimwe. Kubera iki? Yakunzwe n'uhoraho, kabiri ni umunyamahoro, kandi byavuye mu ijuru. Imana iramukikiza ngo hagati ngira nkubwire byari byiza ngo urabe ko Imana gutoranije, kuko nimba waratoranije shira ubwoba. Haleluya. Ngo hagati y'abamukikije abansi biwe, Salomo ntiyabana n'abakunzi, ariko yariko icubahiro c'Imana, yariko igitinyiro c'Imana. Uyu mugabo Dawidi rero twavuze ngo ninde ashobora gukorera Imana? Ni umuntu Imana yatoranije, ni umuntu Imana yemera. Mu ntambara Dawidi yagwaye zose, intambara tugwana nta nimwe Imana inyegejwe, zaciye imbere y'uhoraho kugeza aho mu mutima Dawidi nk'umuntu yakoranye n'Imana muri izo ntambara jewe ndagomba kuronderera Imana ayishinga ikirenge, yisanduku ya mirayerera. Oya, harakwiye inzu mbere y'iteka, mbere nziza y'agahore, mbere nini. Akivyiyumvira Imana iramubwira tumviriza wewe Imana ntigomba uburyo, igomba ubwa mbere nye n'uburyo. Amen. Imana ntigomba ibyo twikorera tuzana, ibanza kugomba jewe nkorera Imana ndiho, nkorera Imana ntari umuhisi, nkorera Imana ndiho, nkorera Imana izongerera, nkorera Imana nzoja mu ijuru. Dawidi icyumviro ufise ni cyiza, kumyubakira ingoro ivyo ni vyiza cyane. Mugabo sindakwemerera wewe ndushira kwa maboko ibikorwa uze wegeranya amahera uzana, imbaho bazisha amabuye usombe, ivyo ndabikwemereye. Mugabo gushira kwa fondation wewe
ntibikunda. Uriko ibitenga vy'amaraso, uriko ibitenga vy'amaraso. Yesu adutabare. Uriko ibitenga vy'amaraso Dawidi, ndagukunda kandi muri wewe ndafise amasezerano navuzeyo, wewe ndivyo ukunda. Urashobora kuvuga uti je nta muntu nishe, ego by'ukuri urashobora kuba atawishe, ariko kuri Dawidi yagijwe ibitenga vy'amaraso. Kandi udusubire mu rame gitabo ca Samweli uhere mu cambere no mu ca kabiri, nimba hari abantu b'impuhwe, nimba hari abantu bitwa ko bagize neza, nimba hari abantu bihanganira abantu kugeza Dawidi yarakwijana ngo umwasi wawe niyasonza umugaburire. Uravye amosozi Dawidi yarize hapfuye Sauli na Yonatani. Uravye Dawidi abantu yishe ngo baje kumubikira ngo kumwasi yapfuye, ati shira harya mu mwice jewe ntitujanye. Dawidi yari umuntu vy'ukuri kandi mu buryo bundi yari umuntu atsindwa. Ntihari abantu bagara ugasanga umengo Dawidi yaratsindwa, yacumuye akabimenyeshwa n'ijambo ry'Imana canke ni intumwa y'Imana, uvugishwa n'Imana, yarakumbagara. Dawidi akihana, ntiyari umuntu abona umenga ararengeye imbabazi z'Imana. Mugabo namubwira toya, wavishije amaraso menshi imbere yanje, uriko ibitenga vy'amaraso, cakora ku ibitenga vy'amanyama, tenga byo kutagondwa navyo n'ibitenga, guteranya abantu, inzigo, ishari, amanyama, ubusambanyi, mbere n'ubwicanyi. Ntushobora naho wokora, Imana ntiyemera, ntiyemera. Ingoro yayo niyera, igomba ngo abayikora babarabera. Haleluya. Dawidi ntiyahaririye ati mwana wanje Salomo rero umviriza, nari ndabifise mu mutima, nari ndabigabiye mu mutima, naravyumva ko ari nkenegwa, mugabo ntiyanyemereye. Mugo yambariye ngo wewe Salomo, Imana yaremeye kwizokubera umuvyeyi nawe ukayibera umwana. Yaragutoranije wewe, sije nagutoranije. Salomo ntiyubatse ingoro y'Uhoraho kubera Dawidi, oya, yayubatse kubera Imana. Badoniya bari bene Dawidi n'abandi benshi, mugabo Imana itoranya Salomo itaravye nyina. Haleluya. Yo turabira kahise abenshi twosha dusohoka tugataha, mugabo kahise kacu Imana yarakazitse mu maraso ya Yesu Kristo. Harabi Imana yorabira aho bavuka, timvira mu ngoro y'Imana, urahumanye wewe, urazi wakuvyaye, urazi ngene wavutse, ariko ivyo byose yorurukije mu maraso ya Yesu, twitwa bera kubwa maraso ya Yesu Kristo. Nuko rero Salomo ijambo nagomba gukuramwo, urabona Imana ivuga ngo ni wewe yatoranije uzomubera umwana nawe akubere so, niko yavuze. None rero shirako ukore. Twasomye mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, nasanze mu gihe umuntu Imana imutoranije niwe ashobora gukorera Imana. Reka niyo majambo agaruka, nihagira unkorera ntankoreye tutari kumwe, nabanza nkurikire. Yesu adutabara. Agomba kunkorera nabanza nkurikire. Amasezerano kuri uwo muntu avuga ngo kuko aho nzoba ndi jewe shebuja akorera, n'umukozi wanje nihazoba. Kandi nihagira unkorera data, amen. Pasitori inde sakuvyara so wanyu inde, nihagira unkorera Yesu. Na Yesu yaricisha bugufi. Yesu yari Imana, mugabo ntiyavuze ngo nihagira unkorera nzomuha icubahiro. Oya, ku cubahiro yarigiweyo hariho nyeneco, hariho usumba vyose, Imana se. Amen. Nihagira unkorera data,
Mana yo mwijuru, data, haleluya. Data azomuha icubahiro, haleluya. Azomuha iki? Abantu baragwana barondera ibyubahiro ariko ntibazi aho biri. Icubahiro kiri mu gukorera Imana. Icubahiro kiri no kugendana na Yesu ukamukorera. Nihagira unkorera nankurikire, kandi aho nzoba ndi umukozi wanje nihazoba. Kandi hagira unkorera, data azomuha icubahiro. Ngire nkubwire mukomeza ahantu, icubahiro kiva handi ntikiramba. Icubahiro muhabwa n'abantu ntikiramba. None nimahora muhurura n'abantu bakazamuka ngurya ngo yahora ari ntuze, ngurya yahora ari ntuze, ngurya yahora ari ntuze, ntavyo mvuga. Yahora ari ntuze, yahora kandi aracariho ntarahwera. Hahwereye iki? Nyene cyo ni hakiri, mugabo cyoco cyagize gute? Nihagira unkorera, data, haleluya, data adaharuruka, data ataraba nk'abantu, data adasaza, ingoma yiwe yamarisha, azomuha iki? Kandi ico nta muntu azokikunyaga ni wagihawe na data. Ariko ibisiga abantu bahana birahera, n'uwabiguhaye arahera, ukaronderaho yahora ukahabura. None se ho byereka guhera gute? Birahera. Nihagira unkorera, data azomuha icubahiro. Ndahejeje. Hariya twasomye muri Luka 7:1, umugabisha w'abasirikari 100. Hari ibintu bitatu yari afise namushimyeko, bitatu gusa. Icyambere batubwiye ngo yarakunda ubwoko bw'abayuda. Mu yindi mvugo yarakunda ishengero ry'Imana. Icya kabiri, yari umuntu nubwo atari umuyuda anezerezwa n'ibikorwa by'abayuda mu nyubako. Bari bafise umugambi wo kubaka isinagogi. Reka mvuga urusengero rwa Kinogi, ico gihe basengera mu masinagogi. Hanyuma uwo mukuru yo ntwaza ngabo, uwo mu ofisiye arafatwa mu mutima, toya, reka kwigora, Imana yarampezagiye, reka kwigora, reka kwigora. Aho muvuga ko gupfukama, iyo sinagogi y'Imana muzosengeramwo, Mpadevi. Kandi ntiyari umuyuda, oya, arafatwa ku mutima, Mpadevi. Arayubakisha, barabamwo, barasengeramwo, biragenda neza. Haleluya. Ikindi gihe rero, umve shengero ndababarire, ingo dukora ivyo dushobora, ivyo tudashobora tuzibukire. Nyenevyo nihari. Haleluya. Hari ivyo nshobora, hari n'ivyo ntashobora n'umuryango wanje. Reka rero, kimwe yarakunze iryo hanga cy'ubwoko bw'abayuda. Kabiri, abubakira isinagogi. Yari umunyabikorwa, ntiyari satundu twanje, yarafise amaboko arekura. Ikindi gihe rero ngo umushumba wiwe aragwara, kurya mpora ngwara, kurya nawe ho rugwara cyangwa ukagwaza, bikaba bibi. Hamara yandwaza ngo biriyumvira, iragira amageme meza, iza yumva Yesu ingene agenda arakora. Je ndi umunyamahanga, ndi umuroma, sinshobora kwegera uwo Yesu. Uwo Yesu ni uw'abayuda. Ndumva hari ibyo yonkorera mugabo ingorane sindamushikira kuko ni uw'abayuda. Igihe kimwe hari umuntu byari byaragoye gatoya,
yaje ku nyigisho z'ababatirizwa harihana kugira twese twatuye, hanyuma akazabona bya bintu abakristo tugira, hajya muza kuturamutsa, abantu bakunda kuramukanya bagaca baza katuramutsa, nawe akumva hari ibintu yombarira. Mugabo abafasoni bicaye canke abo abimbere hariho esikariye aho baririmbira nk'uku nyene aho twakorera cyo gihe, akiyumvira ati yemwe hariya hantu naho nkeneye uriya muntu ari hariya, abantu bajayo ndababona nabera. Kubera iki? Yabona abaririmbyi bararirimba niho baza kuturamutsa batwubahuka, mugabo babaye nawe umengo ntibazi ibyo mu rusengero, bagacaguma batinya, kuko bamwe iyo bahora basengera kirazira kuhagarara no kuhakandagiza ikirenga kirazira. Ubundi munsi niho yambariye aterega nguma ndakora ndagowe nibiki, arambariye ati urabona nagukeneye kuva kera, mugabo hariya muri ndabizi nahera haja yabera nage sindagera ku gato ko kwera. Yesu adutabara. Ndiko mvuga uyu munyamahanga, umuroma, umusirikare, sinshobora gushikira Yesu, mugabo aca araba b'Abayuda, babashinga nteye b'Abayuda, hemwe mwebwe hari ibyo dusangiye, mwenda bubahuka, uriya muntu n'uwiwanyu ndabatumye, genda mumushikirire, mutaragwaje umukozi umushumba wiwe, none utimutabare umumukirize. Amen. Kumba atumye rero abo gutumwa, hari utuma umuntu ari gito, ibyo wamutumye agaca bicurika, mbere wamutumye ko agaca bahaguteranije nawe, mwame ngo wamutumye ibyo aza kuvuga vyiza, bashitse babashinga ntayero bati Yesu uriya mukuru w'abasirikare atwara ingabo 100, aragwaje umwana, aragwaje umusuku wiwe, umushumba wiwe, none rero yaragutumye ko ngugende kumumukiriza, kandi nahataraza birabereye kuja kumukiriza umwana, kuko ari byo tutakubariye n'iyi sinagogi dusengeramwo, niwe yayitwubakiye. Ntugire ngo akurondeye kuko imugoye gusa, asanzwe ari umuntu w'Imana. Yesu ati sawa ugitugende, ngo atakiri kure y'iyo nzu wa mugabo mutumako ateka, ntugire ngo urigora ngo uzino, erega jenda umunyamahanga, mugabo rero ndakuzimwo ububasha bukomeye, aha ndi munsi y'ukuboko kw'abantwara, naje kandi afise abo ntwara, yo mbari y'abantwara ndi ngo atacaza atacabajije, ntigenda agaca agenda, mbwiye umushumba wanyu ntikora iki, aragikora atacambajije. Nawe wovuga ijambo, ndazi ko umukozi wanjye yo bari muzima mu kanya. Haleluya. Yarafise ibintu bitatu nabivuze. Icya mbere yarakunda ubwoko bw'Abayuda, ntushobora gukora ishengero utarikunda, ucuba nka Yona wifuriza guhona, aho wifurije ko bakira ngo badoje mu ijuru. Yarakunda ubwoko bw'Abayuda. Icya kabiri yarakorera Imana kandi mu byo bwo kwitanga bukomeye. Icya gatatu yarizera ko Yesu ashobora kugishoyo mu marira. Benshi rero turabaho hari ibyo twari dukwiye gukora kugira ngo ibyo tudashobora twebwe, naho yarakoze yaratanze uburyo bw'isinagogi, wari kuwumusubiza tumviriza rero bwa buryo bw'isinagogi watanga ngubu, kuwo mukozi wagwaye mwivurire ntiyari kumushobora guhwera. Iyo tugeze mu ngwara uburyo bwose dufise, ibyo umuntu afise yo bitanga kugira ngo arokore ubugingo bwiwe, bw'uwo muntu ari wagwaye cyangwa ari wagwaje. Ariko ibyo tudashobora nibyo navuze, Yesu nawe arabishobora. Dukora ibyo dushobora, ibyo tudashobora tubimurekere, Yesu aduhezagire. Ninde yemererwa gukorera Imana? N'uyu muntu Imana yatoranije, atari kubitenga vy'ivyaha. Uyu muntu ari kubitenga vy'ivyaha ntiyemerewe gukorera Imana.
icyo yemerewe ni ugutunganya ubugingo kugira ngo akorere Imana imwemera, ayikorere imwemera, itamwemera ntibikunda. Twuname imbere y'Imana. Turahekaza umuntu avuga ati naho nokorera Imana uyu munsi ndabona Imana itonyemera, hari ibyo twapfuye ndiko ibitenga vy'ivyaha, ngo tubanze ico tugusengera Imana, twinjire mu wundi mwuka turi bamwe, twinjire mu yindi mpemu turi bamwe, twinjire mu gikorwa turi bamwe. Ngwino tugusengera Imana. Banguka. Aho kandi mpemu yaramwaheje kuvugana ibisigaye ukuye ubugaba, wobanguka ntudutwara umwanya kuko ni inyungu yawe. Je ni inyungu yanje kuko nzoba navuze ivy'Imana yambariye ntabaye ikigaba, ariko cyane cyane ni inyungu yawe. None bikubwira je ushimara inyungu yawe, no bikubwira je ngaca samara ukagenda wovuga ngo Gerard yabimbariye ko ataje sinduga. Ika ni inyungu yawe ubwa mbere. Icatuma igikorwa ugiye gukora Imana itacemera n'ibitenga vy'ivyaha biri kuri wewe ubwa mbere bibanza bikuveko, hanyuma dukorera Imana turi mu mpemu imwe, turi mu bihe bimwe. Nta kintu kiryoshe nko kwagirizwa n'umutima. Umutima uyu kwagirije ntutsinda wewe, ariko kwagirijwe n'abantu ucuburana. Twabaroreye ngo mushika wo mupfukama. Ivyo dukora turiko turavuga iboneshwa amaso bizosigara ino, ariko ababikoze bazoduga. Izi nsengero z'ama etage twubaka nta n'umwe zizoduga, zizosigara ino. Ariko iyo twakoze twebwe hageze ko tugenda tuzojana navyo. Pastor Juste, haguruka usengera aba bantu b'Imana, Imana ibagirire imbabazi. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe Mana. Turagushimiye ko butanze iki gitondo no kugira ngo aba bantu bakire baronke gutabagwa. Ubagirire imbabazi Mwami ku byabagoye byose, ku byabanduje byose Mwami, ibigenda bibarega mu mitima yabo no mu vyumviro byabo. Mwami Yesu ubagirire imbabazi, ubaharire Mwami Yesu. Amaraso yawe abeze, amaraso yawe atunganye, ubuhagira ububi bwose mu izina rya Yesu Kristo. Bahaguruke bejejwe nawe Mana, bagukorere atajwiri bagiriza ikibi mu izina rya Yesu Kristo. Bahereze gutsinda ivyaro bibatsinda, ivyaro bibanesha Mwami, ubagwanirire. Urakoze kubagira imbabazi. Amaraso yawe abuhagira ububi bwose uko tubarengukanye imbere yawe, nabo bemeye guca bugufi barafukamye munsi y'umusaraba, kandi baravuze ko umuntu yemeye ibyiwe nawe kuzomuharira. Turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Aba bakiraha ugira ati je ndafise ikibazo kanaka, umutwaro ikinakiri icifuzo kanaka Imana yonkorera, hagarara aho uri, ariko umeze nk'uyu musirikare ukunda ishengero, ukunda igikorwa c'Imana kandi wizera, kuko yarize yavuze ngo naho nagendeye no mu bantu bitwa ngo n'abayuda ndabenere bwabo nafise ukwizera nk'uyu musirikare, kandi vyamubereye uko nyene yaravyizeye, nawe bikubere uko uvyizeye. Sabe hano Pastor Majanja Jerome, uramufasha sengera abantu bafise ikibazo imbere y'Imana, ngwara kanaka. Uhoraho Mwami Imana y'ubushobozi, mu ijuru no mu isi, icyubahiro ni icyawe, icyubahiro ni icyawe muri byose muri bose. Abantu bari imbere yawe basamiye gutabarwa, kugira ngo babe abanyenkomezi, bagire inkomezi zo kunesha wa mubi, wica ingwara ziri muri bo, wica ubukene bw'impwemu buri muri bo, ubahe impwemu yera wo kubashoboza gusinda no gusindaza muri Kristo. Batsinde wa mubi,
intege nke zihere, ingwara zipfe, ibyago bibahiga bikoroke, bijye ikuzimu, buzure ubushobozi bwo kunesha, buzure mpwemu yera, bagira amagara meza yo guhimbaza Imana no kunezereza Imana, bakora iby'Imana ikunda, bejejwe batunganijwe neza, batari kubitenga by'imicafu n'amaraso, ariko babera nk'uko nawe uruwera, bakora guhimbara, buze ubwo bushobozi, bahaye amagara meza, b'inkomeza mpwemu yera, baze batsindire muri ubwo bushobozi arabera nk'uko nawe uruwera. Urakoze kuri Imana n'umugisha muri bo, mu izina rya Yesu Umwami, amen. Usubire mu byicaro, ariko abagomba kuvugana n'abakozi b'Imana muvugane. Icotuma Imana itokwemera ishikanwa ryawe, kukwemerera ishikanwa ni ibintu by'igiciro gikomeye. Ibyo mwarabisomye muri Bibiliya, arabagombye kubikora n'ivyakunda, bakayini bose baragombye gukora n'ivyakunda. Imana ntiyemera, harahita kwemerera, naho mwomego rimwe na rimwe no kugorana, ariko ndikuba kugorana. Yesu abahezagire cyane.